igihugu n'igishaye insanzare na neva n'umugesera yananiwe. Sangwa kaze nshuti banywanyi bacu, turasubiye kubaha kaze mwe mwese mwumviriza ibiganiro byacu muherereye hirya no hino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, kandi namwe muri kumwumviriza ibiganiro byacu muherereye hirya no hino ku migabane y'amakungu ya kure. Iyi ni Bijisho TV, ikaba ariyo mbonesha kuri yo nyene rudende muronka ko amakuru mutabasha kuronka handi, aho umurwi wamenyesha amakuru bacu baherereye hirya no hino mu karere k'ibiyaga binini badutohoreza amakuru hama bakayaturungikira, na twebwe tukabashitsa ko ameze neza cane. Turi kwigenekerezo rya 6 gitugutu umwaka w'2022, tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane avurwa hirya no hino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ayuno munsi turatangurira ku ngingo nkuru ziza kugira ibiganiro vyacu vy'uno munsi. Niki kinyegeje nyuma y'amajambo y'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ahayagiza muhungu asigwa n'umuhisi Petero Buyoya wahora arongoye iki gihugu c'u Burundi, atawundi ni Olivier Buyoya umukuru w'igihugu c'u Burundi. Biravurwa ko hari umugambo ukomeye cyane yo bafise ku uyu muhungu asigwa na Petero Buyoya. Ni mu nyuma z'uko umugambo ukomeye cyane nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye afise kuri Olivier Buyoya watanguje uruhagarara muri politiki, na cyane cyane bivanye n'amasezerano akomeye cyane yari hagati ya nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye na Petero Nkurunziza, ijanye na Keri Nkurunziza wategurwa kugira zarongora iki gihugu subirire nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Amakuru akomeye cyane dukura kuba hafi mu biro vy'umukuru w'igihugu yahejeje gushira vyose hanze, ivyo raza kuvyumviriza mw'idonido ry'amakuru yacu. Biruko mu nyuma z'uko kuri ubu amakuru adushikira ari uko imbonera kure hirya nino mu bisagara bitandukanye zari zarigize uko zishatse zikora ivyo zishatse, ivyo ngo zikaba zabitegekwa n'uwahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, Marshal Guillaume Bunyoni. Kuri ubu noneho amakuru adushikira nuko ngo ibisaka vy'imbwa vyahiye. Umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yaratanze itegeko rikomeye cyane kuri ubu ngo birya nino mu dusho hatandukanye haravurwa ibijanye n'imbonera kure ziriko zirahagarikwa, bijanye n'amabizamenyera gukora ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. N'amakuru akomeye cyane nayo amasoko yacu yaturungikiye tuza kubashitsa ko idonido. Sayo makuru gusa tuza kubushitsa ko, sayo makuru gusa tuza kubashitsa ko mu nyuma z'uko ibintu vyaba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi vyahejeje gufata iyindi ntera. Kuri ubu noneho umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yavuye mu gacerere, aravuga vyose kubihejeje igihe kitari gito y'ibibana. Yatanguriye kubijanye n'ibogozwa mu mabanga ry'uwahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi nyene Bunyoni, eka aranabandanya avuga ku zindi ntwaza ngabo nazo zigira zibogozwe mu mabanga. Ayo makuru nayo turaza kuyagushitsa ko idonido. Kuri ubu kandi amakuru adushikirana cyane cyane kubijanye n'ibivurwa n'umuhanuzi w'ibiro vy'umukuru w'igihugu, kubijanye n'ibivurwa n'umujanama w'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, ibibazo hagati y'u Rwanda n'u Burundi, kubijanye n'ibivurwa n'umuhanuzi w'ibiro vy'umukuru w'igihugu. Kuri ubu hari amakuru adasanzwe ari kuvugwa kubijanye n'urubibi hagati y'igihugu c'u Rwanda n'u Burundi. Hari amakuru akomeye cyane adushikiye nayo nyene aza kubashikira mw'idonido ry'amakuru yacu. Sayo makuru gusa tuza kubashitsa ko turaza no kuja mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, hama tubashitse ko amakuru akomeye cyane ariko arahavurwa. We wica usabwa manuka munsi y'video urabanditse ijambo sabone ufyondeko, racubona hari akazogira naho nyene ufyondeko kayo makuru n'andi makuru ariko yibonekeza hirya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Tuze tuyakuramburira yose idonido ni mukanya inyuma y'aka kananga. Turasubiye kuba hamwiriwe canke mwaramutse nshuti banywanyi bacu mutwumviriza muherereye hirya nino hatandukanye. Kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye hirya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, turabahaje jambo mwese. N'amakuru akomeye cyane adushikiye mwaka kanya mu nyuma z'uko nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye afata ubutegetsi kuva mu mwaka w'2020. Kuri ubu ngubu harahejeje gusohoka icegeranyo giteye ubwoba. Ico kegeranyo kirasohowe n'iteka rige kubijanye n'agateka
kazi na muntu ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ayo makuru turaza kuyabashitsako mu gusozera ibiganiro vyacu. Eka noneho amakuru yacu tuyatangurire ku makuru akomeye cane ahejeje kudushikira ajanye nuko kuri ibisaka vy'imbwa vyoba vyahejeje gusha, ni kubijanye na karwi nkorabara kimbonera kure. Kuri ubu ngubu biravurwa yuko ibintu vyahejeje gukomera cane, ni mu nyuma zuko wo vyavugwa ko ari we yoba batera gukora amabi yose n'uwahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, Generali Aregiyome Bunyoni. Kuri ubu biravurwa ko irya nino mu dusho dutandukanye hoba huzuye imbonera kure, ngo bikaba ari kwitegeko ryatanzwe mw'ibanga ntangere n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, ngo bikaba ari mu buryo bwo guhagarika umugambi wahora ucafuza umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Kuri ubu noneho amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira nuko urongoye uwo muhari mu ntara ya Kirundo ni mu buraruko bw'u Burundi, ngo kuri barapfungiwe mw'ibohero rikuru rya Ngozi. Aburahamu Bucumi akurikiranwa ku cacu kugerageza gutanga ibiturire ku bagize inama ya komine Bwambarangwe. Ni amakuru akomeye cane adushikira. Biruko kandi mu nyuma zuko uwo mugambi wo guhagarika ibikorwa vy'imbonera kure utariko bera mu ntara ya Kirundo honyene. Mu ntara ya Mwaro naho amakuru adushikira nuko imbonera kure zishika kuri zitatu zagirizwa ubwicanyi, kuri ubu ngo ziri mu gasho. Izo mbonera kure ni Ntimpirangeza Jean Bernard Ntaho Mvukiye Vitali, bose uko ari babiri bari mu muhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Bafashwe kw'igenekerezo rya 25 Myandagaro umwaka wa 2022. Bahavuye bajanwa gupfungwa mu gasho k'igipolisi ku murwa mukuru wa komine Nyabihanga iri mu ntara ya Mwaro hagati mu gihugu c'u Burundi. Kw'igenekerezo rya 28 z'ukwezi kwa Mukakaro, Masabarakiza Dieudonné yindi mbonera kure nayo yarafashwe kugira isange bagenzi we mu gasho k'igipolisi. Abo banywanyi batatu bo mu muhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi bapfungiwe mu gasho ka parike y'Imwaro muri kino gihe, barakurikiranwa ku caha c'ubwicanyi. Ayo nta makuru aryohera bamwe bamwe babuzwa babo, na cane cane kubijanye n'ibikorwa vyagirwa n'izi mbonera kure. Kuri ubu noneho biravurwa yuko mukuru w'igihugu c'u Burundi nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yahejeje gufatira ingingo ikomeye cane aka karwi nkorabara k'umugambwe wiwe nyene, na cane cane ko avuga yuko ibikorwa vy'uwo murwi w'imbonera kure bicafuza umugambwe wiwe. Amakuru adushikira bikavurwa yuko yatanze itegeko ryo guhagarika ivyo bikorwa vyo guhonyanga agateka kazi na muntu ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Tukiri ku vy'agateka kazi na muntu, amakuru akomeye cane adushikira mwaka kanya nuko ishirahamwe Iteka Ligue kuri ubu nguri hejeje gusohora icegeranyo giteye ubwoba kuva Ndayishimiye yagiye ku butegetsi. Ligue Iteka, ishirahamwe rimaze imyaka rikorera mu gihugu c'u Burundi mu gisata c'agateka kazi na muntu, kuri ubu ryasohoye icegeranyo cerekana ko ico gisata cafashe kuva Ndayishimiye Evariste agiye ku butegetsi mu myaka 2 gusa. Iryo shirahamwe rivuga ko abantu bagera ku 1,470 bishwe, abantu benshi banyurujwe, abakubaguwe, pfunga ridakurikijwe amategeko n'amabi afatiye ku gitsina. Ibyo byose ni biri mu cegeranyo cakozwe mu kiringo kiri hagati y'igenekerezo rya 30 Ruheshi umwaka wa 2020 n'igenekerezo rya 31 Nyandagaro umwaka wa 2022. Ibiri muri ico kegeranyo ngo birateye ubwoba cane. Muri ico kegeranyo abantu bashika ku 956 barishwe n'abantu bataramenyekana, nayo 344 bo bishwe n'abajejwe umutekano, abandi bakicwa n'abari mu nzego za leta. Uretse ibiziga vyatowe, iryo shirahamwe rimaze imyaka riharanira agateka kazi na muntu, rikaba ryerekana ko abantu 118 banyurujwe canke se babuzwe irengero, n'abakenyezi n'abigeme 255 bakorewe amabi afatiye ku gitsina. Mu guheraheza muri ico kegeranyo havugwamwo abantu 160 bakubaguwe, n'abandi 142 bafunzwe bidakurikije amategeko. N'amakuru akomeye cane asa nateye ubwoba ku butegetsi bwa nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, ngo yoba avyumva vyose
hose, eka bikanavurwa yuko ngo yoba atoberwa na bamwe mu bo bakorana. Kuri ubu yahejeje gufata ingingo ikomeye cyane yo gutanga inyishu kw'ibyo byose bivugwa n'amashirahamwe atandukanye. Ni mu nyuma z'uko yahejeje gufata umwanya akagira icyo avuze ku biriko biraba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, mu nyuma z'uko afatiye ingingo yo gukura ibinebwe byose mu butegetsi bwiwe, kanabakora ibikorwa vya ngondagonde n'abafata amategeko adakwiye. Yagize icyo avuze rero, na cane bamwe bakumva ko yavugaga ku bijanye n'uwahora ari umushikiranganje wa mbere. Ni mu mwumvirize, hama turaza kugaruka inyuma yiwe tubashitsa ko yandi makuru avurwa hirya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni mu mwumvirize. Arashitse rero ngo abuza agatoro, ijuru rirakorotse, igihugu nigishaye insanzare, na Neva n'umugesera yananiwe. Ukamuraba uwo muntu, kandi yaranditse kuri rezo sosio nyawaye, yaranditse ibi byagaragaje benshi, cyaragaragaje n'urugatanya. Muga nkibuka igihe yaragwaye kwashi, bavuga ngo bagacurira umwotsi, nabo basoda bareta bakanka kuhabona, bagaca biyankira, nabo bacanye ngo bababone kugira babakure ku isi. Mugubuza agatoro gatoyi fye uri bagiye jereyo hajya ndimva, ariko burya nk'abavuga ngo abene gihugu bace bagumuka. Imodoka wigendesha hehe weho, ntucishira muhira. Hari umunsi bambwiye ngo bagira bagumuke, ntimuvuze ngo umuntu yagenda n'imodoka agira agende n'amaguru. Ni vyiza cyane, birasubiza ku buzutu. None bambwiye ngo abantu bagira bagumuke ngo baje mwibarabara, kandi uwo muntu namubajije uko nyene vrema. Je rero kubera sinigera mpamuka mu buzima bwanje, cyanabaza nti donc abagenda n'imodoka bagira bagende n'amaguru, c'est bien. Abagenda n'amaguru nawe bica bigenda gute? Abagenda n'amaguru bica bigenda gute? Rega uko wewe wiyumvira ivyawe yumvira n'abandi. Eka noneho tugaruke kuri ya makuru ariko aravugwa hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda, na cane kubijanye n'urubibe. Kuri ubu ngubu amakuru adushikira nuko bivurwa yuko Burundi bwahejeje kugurura imbibe zabwo n'u Rwanda, ariko bwanka kubimenyesha ku mugaragaro. Imbibe ziri hagati y'u Burundi n'u Rwanda ziruguruwe kuva kuri uyu wa gatanu. Abamenyesha amakuru bacu bavyiboneye, ingenzi nazo nyene zikaba zemeza ko zitagitegekwa kwerekana uruhusha rw'ubushikiranganje bujejwe umutekano rwahora rwakwa kera kugira ngo umuntu aje bukuru bibe. Abakozi bo mu kigo kijejwe ingenzi baronse itegeko ry'ukumunwa ribabwira ko batosubira gusaba uruhusha rw'ubushikiranganje, ariko umuvugizi w'umukuru w'igihugu Neva wewe akaca yemeza ko imipaka hagati y'u Burundi n'u Rwanda icugaye. Diomede Nzeyimana yatangaje ko kuri uyu wa gatanu mu kiganiro n'abavugizi b'inzego za leta kwigisabwa rudende kugira izo mbibe zugururwe, ari uko igihugu c'u Rwanda gitegerezwa gutanga abajenerali bahatswe gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Ivyo kandi ngo nuko bimeze kuri ubu, hari kwihwezwa imvo zatuma leta atacivuze kubijanye n'uku kugurura urubibe, canke se umuvugizi w'ibiro vy'umukuru w'igihugu akabandanya kuvuga yuko urubibe rucugawe. Ni ibintu bikomeye cyane. Abamenyesha amakuru bacu baracagira matohoza, ibiragenda bidushikira, tukaba turi bubashitse ko vyose ido nido. Twabwiye ko tuza kubabwira amakuru avurwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, nuko mu gace ka Minembwe muri Haut Plateau umusirikare wishirahamwe mpuzamakungu ni kuri ubu biravurwa ko yoba yagandaguwe. Uwo musirikare wa MONUSCO no mu rwi w'ibikorwa vy'ishirahamwe mpuzamakungu ni mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, yishwe kuri wa gatanu mwijoro n'abarwanyi bo mu murwi witwaza ibirwanisho Twirwaneko, kaba ari umurwi uvuga ko haranira agateka k'abanyamurenge. Abo muri ico gikorwa c'ubutumwa bw'ishirahamwe mpuzamakungu bakaba barateye ivyatsi ako kabi
kagayitse babicishije mu itangazo kandi bakaba basavye abategetsi ba Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gukora ibishoboka kugira bakoze ico gitero ku birindiro vyabo bishure ivyo bakoze. N'amakuru akomeye cyane biruko kandi mu nyuma z'uko hari amajwi y'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yumvikanye hayagiza umuhungu asigwa n'umuhisi Petero Buyoya wahora arongoye iki gihugu c'u Burundi nyuma akaza kwitaba umuremyi mu gihugu ca Mali ari naho yashingurwa. Benshi barihweje imvo umuntu yarongoye igihugu c'u Burundi azashinguranwe iteka ku butaka bw'igihugu ciwe agaca ashingurwa mu gihugu ca Mali. Eka umukuru w'igihugu yarageze ivyo yavuze kubijanye n'urupfu rwiwe kanavuga ko yagiye aronderwa n'ubutungane bwangaha mu gihugu c'u Burundi. Ivyo ngivyo vyatuma benshi bihweza kubijanye n'umuryango wiwe ariko vyaje gutungurana mu nyuma z'uko vyibonekeza ko umukuru w'igihugu ahayagiza ibikorwa vy'umuhungu asigwa n'intwaza ngabo. Benshi baratunguwe n'amajambo y'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bikanavurwa yuko ivyo vyakuruye amajambo atari make na cane ku masezerano ari hagati y'umukuru w'igihugu c'u Burundi n'uwahora arongoye iki gihugu umuhisi nyene cubahiro Petero Nkurunziza yo kugira umuntu akomeye umuhungu wiwe Keri Nkurunziza. Bamwe mu baryango ba Petero Nkurunziza bakaba ngo babona yuko nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yo bavangavanze bityo ngo bikibonekeza ko atani kizere gihari ivyo yasezeranya wafata nk'umuvyeyi wiwe ko bitazoshikwa ko bagafatira ku majambo yivugira wewe ubwiwe yuguhayagiza umuhungu asigwa na Petero Buyoya ngo bityo bikibonekeza ko ashobora kuba ari we acagirwa umuntu akomeye. Yanavanye ko avuga ko atazokwihanganira ibinebwe mu butegetsi bwiwe. Hari n'amabanga kandi akomeye cyane ari hagati yiwe n'uwo muhungu wa Petero Buyoya ba mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari n'abandi kandi yahayagije. Eka umwumvirize mu majambo yiwe hama tuze kugaruka inyuma y'amajambo yiwe. Hariho witwa Olivier Buyoya, hariho nka Fred Ngoga bafata bakandika neza bakangirira note nk'uko ari abakoseye turi kumwe ngaha bakandungikira, ahubwo nkazasanga bariko bakora kurusha n'abakoseye baje turi kumwe kandi bo badahembwa. Murumva yuko ari umutima ukomeye wo gukunda igihugu, kandi ivyo biraha intege n'ibinebwe vyari biri ngaha kuko acavuga ati ndushwe n'uri muri Amerika guhanura umukuru w'igihugu. Hariho n'abatangaye bumvise nk'uyu Olivier Buyoya ashobora kundugikira note kandi ugasanga ni note ngirakamaro kuko ntibamuheruka mbere benshi ntibanamuzi no mu maso. Eka mbashimire nshuti banywanyi twabanye mu ibiganiro bakengurukiriye cyane kandi mwe mwese mutwumviriza muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi kana namwe mwese mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure. Ndakwibutse kwiyi hari BG Show TV kabari yo mbonesha kuri yo nyene muronka kwa makuru mutabasha kuronka handi. Ndabakengurukire mutabasha kuronka handi manuka munsi y'video urabahanditse ijambo Sabondo Fyondeko uracubona hari akazogira naho nyene Fyondeko hama tuje turabana makuru n'ibiganiro tugushitsa ku munsi ntimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni BG Show TV.